iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no bonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko nga mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka nene ko biriko biravugwa mu gisata c'agateka kazina muntu. Ndabaye kaze rero aho mudukurikirana muherereye mwe mubana natwe muherereye mu ntara zigize ubumanuko, ubuseruko, uburaruko ndetse n'uburengero abari mu bisagara bitandukanye, abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Muri kano kanya rero tukaba tuje kubagezako inkuru y'umubabaro, akaba ari urupfu rw'umunyepolitike ndetse no mu rwizatunga yakoze vyinshi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uyu ni Benoît Ndorimana, uyu kandi akaba ari umukuru w'umugambwe Paribu. Ni vyinshi tuza kugarukako kuko muraza kumviriza vyinshi yakoze. Ubundi Benoît Ndorimana izina ryiwe ntiryari rizwi cane, ariko aho bita chez Entre i Bujumbura abanyagisagara nka bose barahazi kuva kera. Uyu muhisi rero niwe yari nyeneho, yarazwi kandi nk'umukuru wa Silence Sogeyari nkuko tuza kubigarukako. Imbere yuko tubagezako ivyiwe reka tubanze tubatere kano gakuru, naho turiko tuvuga ibibabaje. Kera benshi ubwo bari bakiri muri za kaminuza, hari inkuru bakunda kudutera. Ico gihe Uburundi bwari mu ntambara. Intwazangabo mu gisirikare zo ku rwego rwo hasi kuva kuri Suriyeto na gushika kuri komanda zaba hanini ku birindiro mu mitumba zanganye n'abaroberi. Niho rero benshi badutera inkuru y'umukapiteni yamanutse kuresha inkumi yiga muri kaminuza i Bujumbura. Kapiteni yarahejeje gutora umushahara wiwe w'ukwezi, maze asaba ya nkumi ko yotora aho yifuza hose ngo baje gusangira. Inkumi yari imaze imyaka yumva kuri chez Entre nk'ahantu hadasanzwe, iti igihe cyo kuhabona kirageze, maze nibwo gusaba wa mukapiteni ko baja kuri chez Entre. Intwazangabo ijeje gutora umushahara yari izi ko na wenu ico bofata cose yokiriha. Baragiye rero, barapfunguye, baranyoye, fagitire biraje. Kapiteni abonye fagitire arumirwa, asanga isumba umushahara wiwe wose. Intwazangabo yiyemera ararya umutima amenyo nkuko atakibaye. Arabaza umwigeme ko ashaka kwiyongera, ubundi ati nakwije n'ukuri. Kapiteni amutumira ko taxi arayiriha, aranamutekerera n'amafaranga yo kwifashisha. Umwigeme ati umugabo n'uyu pe. Umwigeme maze kugenda, kapiteni arahaguruka aba nk'uwitaba telefone, amera nk'utembera ariko aritaba. Nuko abanageze ku irembo rya chez Andre. Aca atungwa nayo yameze. Abakize gutyo, umwigeme ntiyigeze amenya ivyasigaye biraba. Ubukurikira asubire kuraba wa mwigeme, kapiteni yagize ati ubuheruka niwe watoye ikibanza, uyu munsi nanje ni jewe. Ivyo nkuru sindabizi ko vyabayeho, ariko bayitubwira kugira batwereke ingene kuri chez Entre cari ikibanza c'abakuru n'abatunzi gusa. Aho rero niho kwa Benoît Ndorimana aherutse kwitaba Imana. Reka tugaruke ku rugendo rwe mu vya politike ndetse n'ingene yari umurwizatunga akomeye cane. Reka tubitangure mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1990 murantunga amajana 1989 ku ntwaro ya Perezida Buyoya. Uyu Benoît Ndorimana yarahagaritswe n'iperereza ry'ico gihe. Ico gihe yarapfunzwe umwaka urenga, yongera anyagwa amatungo yiwe na cane cane amafarumasi yari afise atari hake mu gihugu. Ico gihe rero yagirijwe ko ashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Buyoya. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1992 naho nyene igihe hahagaritswe umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Cyprien Mbonimpa, Benoît Ndorimana yarasubira yarafatwa yagirizwa ko yarasangiye na Mbonimpa umugambi wo gutembagaza Perezida Buyoya. Mu mwaka kandi w'igihumbi kimwe amajana 1994 Benoît Ndorimana ari mu batanguje umugambwe Parena wa Perezida Bagaza. Kumunywanyi wo mugambwe yarahagaritswe n'iperereza nanone mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1999. Muri mwaka aho ndetse no mu mwaka w'ibihumbi 2001 naho Benoît Ndorimana yarandikiye umuhuza mu biganiro vya Arusha Perezida Nelson Mandela amumenyesha ko yifuza gutwara ikiringo ca mbere c'imfata kibanza kivuye ku masezerano ya Arusha. Ibi biri mu bintu vyababaje cyane Perezida Buyoya, maze Benoît Ndorimana aca ararementanizwa ivyaha bidasanzwe apfungwa mu mpimba. Mu nyuma imbere y'umwaka w'ibihumbi 2010 Benoît Ndorimana yahavuye ava muri Parena ashinga umugambwe wiwe witwa Paribu.
uwo mugambwe wari mu itavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse no muri Nzero umwaka w'ibihumbi 2015 Benoît Ndorimana yagiye hamwe n'abarongoye iyindi migambwe indwi bashinga urunani aranaka rwashaka kwitoza mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2015. Mu bo bari kumwe muri urwo runani harimwo Agathon-Rwasa, Charles Nditije, Jean Minani, Aloys Baricako n'abandi. Ariko urunani ntirwaramye, abarugize baravanye mu nyuma aranakiba umugambwe wigenga. Ni nako kandi bivugwa yuko intwaro ya CNDD-FDD nayo iri ku butegetsi muri iki gihe yamupfunze ko inshuro nyinshi ndetse n'akatari gake. Aha tukabitangurira mu vyabaye muri Nzero umwaka w'ibihumbi 2017. Benoît Ndorimana yarahagaritswe n'iperereza. Ico gihe umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru yari yarayagandaguwe. Uyu mushikiranganji yishwe ageze ku rugo iwe mu gihe yari yagorobereje kuri Chez Entre. Ni naho yakunda kunywera nk'uko vyama rero ubutegetsi ngo bwarondereye uwo bubeshera. Benoît Ndorimana yahavuye arekurwa nawe haciye iminsi. Ni mu gihe kandi haheze iminsi havugwa kenshi ibinyegezwa bijanye n'igandagurwa rya Emmanuel Niyonkuru. Ico gihe vyari bimaze gushirwa ahabona. Hari n'inzirakarengane kandi zimaze imyaka mu mpimba ngo nuko ari umwigeme yari kumwe na Emmanuel Niyonkuru igihe yicwa. Ariko kandi hakaba ari rimwe mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu avuga ko afise ivyemeza ko umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru yagandaguwe n'ubutegetsi. Ngo mu vyamwishe harimwo amabanga ajanye n'itanguzwa ry'ihinguriro FOMI. President Nkurunziza na General Bunyoni bari bafisemwo umutaha ukomeye. Ashengeye rero haciye amezi make havuzwe ingene ishiramwe Société Générale d'Assurance et Réassurance Sogeyari ribangamiwe n'ubutegetsi bwa bufise umugambi wo kuryugaza kugira ngo amashiramwe nk'ayo yashizweko n'abategetsi b'iki gihe aronke abakiriya. Turahojeje rero umuryango w'umuhisi, Imana iwe hafi muri bino bihe bitoroshe. Umuhisi nawe turamwipfurije kuruhukira mu mahoro. Ibi akabyo twagira tubasangize ku rupfu rw'uyu munyepolitike ndetse akaba no mu rwizatunga yarakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, Benoît Ndorimana. Mu yandi makuru arabana n'agateka kazira muntu, bamwe baribaza bati abantu bari he kuva ku igenekerezo ya 14 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Hari abagabo batatu rero bagira bakwiza amezi 6 batazwi irengero ryabo. Umwe ni umupolisi Corporal Chef Nestor Ndaruhekeye batazira Mandela. Uyu akaba yarasanzwe ari umushoferi wa komiseri w'igipolisi mu ntara ya Rumonge, akazamwo Nestor Ndaruhekeye nawe avuka ku mutumba wa Buringa muri komine Muhuta ho mu ntara ya Rumonge. Akaba yubatse urugo rwiwe ruba mu Ruziba muri zone Kanyosha mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura. Uwundi ni Reverend Pastor Tarisisi Ndayiragije. Uyu akaba ari asanzwe nawe ari mwene wabo wa Corporal Chef Nestor Ndaruhekeye, base baravukana. Tarisisi Ndayiragije nawe nyene avuka ku mutumba wa Buringa muri komine Muhuta ho mu ntara ya Rumonge. Tarisisi akaba arongoye ishengero Église Évangélique Sans Frontières, akaba yubatse urugo rwiwe ruri i Buringa muri komine Buhuta. Uwa gatatu nawe akaba ari Aristide Nitunga, asanzwe ari umwigisha murantunge, ari umwigisha wa Tarisisi Ndayiragije. Uyu Aristide Nitunga nawe yakorera Microfinance Huge Family, avuka ku mutumba wa Kizuga muri komine Muhuta ho mu ntara ya Rumonge. We yarakiri umusore, akaba azwi nk'umuntu asenga cyane. Aristide Nitunga yaba ku Musaga mu manuko w'igisagara ca Bujumbura. Muti rero bano bagabo ivya dosiye yabo bimeze gute? Reka navyo tubigarukeko. Bano bagabo bose babuzwe irengero ku igenekerezo rya 18 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024 mu gisagara ca Bujumbura. Ni kenshi bagiye batabarizwa n'imboga zitandukanye. Haratabarijwe cyane Nestor Ndaruhekeye ndetse na Aristide Nitunga, ariko amezi 6 agira kwiraka atagakuru kabo. Ni mu gihe kandi higeze no gukwiragizwa amakuru avuga ko bapfungiye muri SNL cyangwa se documentation i Bujumbura, ariko ababo ntibigeze bababona. Ikindi kizwi nuko abo bagabo batatu ata bintu vy'imigambwe bari bazwimwo. Muti rero ibura ryabo ryagenze gute? Gushika ubu biragoye kumenya ingene bano bagabo bafashwe n'ikibanza bafatiwemwo. Ntawe uzi ko banafashwe bari kumwe, ariko kubona hafatwa abagabo batatu b'amacuti bagafatirwa umunsi umwe, birumvikana ko icabajanye gishobora kuba kinafatiye ku muryango wabo canke bakaba bazize kuba bari kumwe.
Kw'igenekerezo ya 16 Ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024 Corporal Chef Nestor Ndaruhekeye batazira Mandela yari yamanukanye imodoka y'akazi Bujumbura kuyikoresha. Gushika ku mugoroba w'igenekerezo ya 17 Ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024 Nestor Ndaruhekeye yaravugana n'umuryango. Umuryango wamubuze kuva ku igenekerezo ya 18 Ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Imodoka yaje gukoresha Bujumbura yayisize muri garage cyo kimwe n'ibikoresho vy'akazi, ariko igihe anyurujwe imodoka n'ibikoresho vyarakuwe muri garage bijanwa muri Beseri. Abamuherutse ubwa nyuma n'abapolisi bo muri Beseri aho yari yagiye gufungura bavuga ko Nestor Ndaruhekeye yitavye telefone acabwira abagenzi we ko agiye kwitaba mwene wabo Tarcisse Ndayiragije, yaragiye ntiyagarutse. Umukoresha wa Nestor Ndayiragije nawe ntigeze amenyesha ko yatakaje ingabo, ntigeze amurondeza, ndetse n'umuryango warituye abatwara igipolisi aho kurondeza Nestor Ndaruhekeye. Abatwara igipolisi bihutiye guhagarika umushahara wiwe nk'uko baba bari bazi ko atakigaruka. Tarcisse Ndayiragije nawe yanyurujwe mu gisagara ca Bujumbura aho yari yamanutse ajanye ibirego mu bushikiranganji bw'ubutungane. Uyu yari kaburana n'uwitwa Barangenza Sylvestre batazira Amabati yari yaguriye itongo hanyuma arondera kuri munyaga. Tarcisse yaratsinze urubanza muri sentare y'intango ya Rumonge ruca rwungurizwa i Bururi, ariko Tarcisse ntiyavyemera ariko kwitura umushikiranganje. Gushika rero ku mugoroba w'igenekerezo wa 18 Ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024 Tarcisse Ndayiragije yaravuganye n'abaryango biwe ari mu gisagara ca Bujumbura, mu nyuma nawe ntiyasubiriye kuboneka. Aristide Nitunga nawe yaratonze ku kazi kw'igenekerezo ya 18 Ndamukiza uyu mwaka. Ku mugoroba aba bana bararindiriye ko atara barahebura, ariko baca bibaza ko yo bagiye gukesha mu masengesho. Bagiye kubona ko atari ivyo basanze Bibiliya yiwe mu cumba, kuva ubwo nawe nta gakuru kiwe. Inyuruzwa ry'aba bantu rero riratangaje. Muri garage aho Corporal Chef Nestor Ndaruhekeye yasize imodoka n'inkoho yiwe amaze kunyuruzwa, ivyo bintu vyarakuweyo n'ingoga bijanwa muri Beseri. Ese ninde yabikuyeyo? Komiseri wa Rumonge yobaciye amenye ko umushoferi wiwe anyurujwe, yabibwiwe nande? Kubera iki atamubatabarije? Ese kubera iki atacu yabwiye umuryango wiwe? Kubera iki mu gipolisi bihutiye guhagarika umushahara wa Corporal Chef Nestor Ndaruhekeye aho kumurondera? Abo bategetsi bose ngo bikaba biboneka ko bafise ico bazi kw'inyuruzwa rya Nestor Ndaruhekeye. Birashoboka rwose ko Nestor Ndaruhekeye, Tarcisse Ndayiragije na Aristide Nitunga bo barafatiwe mu kibanza bo barahuriyemwo ku mugoroba w'igenekerezo wa 18 Ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024 nk'uko bitangazwa na bamwe. Nk'uko vyavuzwe ubwa mbere ko baba bajanywe mu iperereza i Bujumbura, birashoboka rwose ko bafashwe n'inzego z'umutekano, ari navyo bisigura ko imodoka n'inkoho ya Nestor Ndaruhekeye vyaciye bikurwa muri garage. Kuba rero igipolisi carihuse guhagarika umushahara wa Corporal Chef Nestor Ndaruhekeye bikaba vyerekana ko mu gipolisi bazi neza ivyashikiriye umupolisi wabo. Ese ninde azohava atanga umuco? Benshi bati iminsi iracatubikiye vyinshi. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tuzucikanwe nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje rabo mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi. Iyo biba biriko biravugwa mu gisata ca politike, agateka kazina muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. No Muhuza TV, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.